Muso o usharewa mama Jacques Daniel za poro za saporo za busara bwayi usharewa uragiye kuri stage kubera amasifa menshi uri ngaho hatwe kubita umutwe hasi Satbi take care of yourself kubera ko gabanya masifa Vemuso igine nivyo Vemuso ni trend nta undi muntu ariko ara performinga muri imisi ni wewe twabonye wagiye muri Europe uzoja muri Europe vuba s'il te plaît calm down turiza mzuka uriko uravyumva turiza mzuka Vemuso yaguhaye trend kandi turabishimira Imana mushobora byose kubera Edmo how are you my dear Mufutu unakuma nta musi ushobora kugenda neza ntushobora wowe ntushobora no guhagarara neza wewe ntushobora guhagarara neza wewe uhagarara guca ntashobora my dear ntashobora guhagarara neza ntibishoboka ntashobora guhagarara neza ahagarara ngo kwicara yicara ngo wigawushe constipation babaza wavayo ucutambuka guca muri constipation ucutambuka ngo ugenda utambuka guca uvuye muri toilette constipation genda Bajishika chawichara lama chawichara oshwaje ugafata karo ugacha wipepea urumva nararongowe ngo cyo gituma mutariko murambona biraboneka ko uri umumama waravyibusha n'amatama uratubwira ko wonsa igisuko ngico uraje ngene ngo ndagiye kuri ekra zakeza point sometimes zakeza barakiye kuri abantu baza kuri ekra nibisuko bafise uzi yuko kuzara igisuko ngico my dear n'amasinezi taciye mfana ide guhaye ijambo n'ibinwa yawe nkiyi umenga n'amasafuriya y'abarega hari yakavimvira wewe n'amazuru nk'amatako y'ikiboko y'imvubu washizemwo filter remove filter tukurabe wewe wasirimutse usigaye wabonye yuko washize ko intoboro ku matwi wawe wambara amahereni 3-4 ukibona yuko wasirimutse kuri TikTok hagarika kuraba na mukanwa ibintu byo kurabana mu kanwa umuntu haricaye ariko mwicupa giwe uno musi umuntu ariko mwicupa giwe muriko muramuraba mu kanwa hagarika kurabana mu kanwa se kwasa Jona sohotse ndiko nwa inzoga yiwanje wo uri ngaho uri kurandaba mu kanwa what is this my dear what is the life we live we need to mind our own business our own chupa. You need to focus to your chupas. You need to focus to your chupas. You don't need to focus to our mouth. My dear, no. Nushobora hagarika kurabana mu kanwa. Why jongiye mu kabare ngiye kunwa nisororeye ntwa amahera yiwanje muri ngaho muri Why? Iyo ngeso muyihagarike turi muri 2025 hagarika kurabana mu kanwa mugiye mu bubare Satbi yarahatswe kugwa siko mwabibonye mwayoye ko Satbi yahatswe kugwa Satbi yarahatswe kugwa nana kimwe deo urumva nari nkeneye ntutse yari umwana ashaka gupromotinga ndanaje Satbi yaratswe kugwa murabe Satbi ra aragiye pa wowe ko yatswe kugwa murabe. Thank you Alve. Sasa ikintu gihari nga
Sat B, my dear, punguza upupa wo kububasa ubustari. Sat B, hanyene nyuma warasohoye indirimbo ni za trendinga. Sat B, ubu ugiye gusohora Vemuso. Sat B, Vemuso ira trendinze. Sasa Sat B, tusikirizane. Sat B, ubu rero kubera bakurondeye amasho menshi ahantu hose na masho ni Vemuso Nerinat. Nta muntu numwe azi irya ndirimbo yawe, bose baririmba Vemuso. Bose baririmba Vemuso. Nanje mamebe Samareri Gansine awe banana batuzanire Vemuso zitatu ahantu hose ni Vemuso. Wewe Vemuso wewe. Mika merci. Wewe Vemuso wa usharewa mama Jacques Daniele, kama usharewa mama Maturumbombeke, usharewa mbeba itagute ya mavyama whisky za poro za saporo za busarabwayi. Usharewa uragiye kuri stage kubera amasifa menshi uri ngaho hatwe ukubita umutwe hasi. Sat B, take care of yourself, kubera ko ukaza kwishinga ibintu vyiga bafre zivuza ujya muziki uzogwa hasi. I'm telling you the truth. Gabanya masifa. Vemuso igine nivyo. Vemuso ni trend. Nta undi muntu ariko araperforminga muri imisi ni wewe. Twabonye wagiye muri Europe, uzoja muri Europe vuba. S'il te plaît, calm down. Turiza mzuka. Uriko uravyumva? Turiza mzuka. Vemuso yaguhaye trend kandi turabishimira Imana mushobora byose, kubera iyo ugenda ugafata iyindi content ukagenda gufata content yabo kuri YouTube wari gukubita swata, iyo ugenda gufata content z'abasimbizi wari gukubita swata kuri Facebook, z'abadisonda yaho by'abande wari gukubita z'abagishoro wari gukubita swata. Ariko kubera yuko ubu wagiye gufata Vemuso ya Nerinat Queen of Bears uchura kubita trend. Kubera iki? Kubera yuko mjini nyota, ukikamata mtu wa nyota nyimbo inakwenda. Mugabo utakoresheje inuze trend y'umuntu na wene. Mimi niko the Queen of Bears. Vemuso zitatu ni abantu bazi. Vemuso zitatu ni abantu bazi. Sasa B, mwana wa mama, turiza masifa, turiza matrendi. Jewe Nerinat ndingaha, njewe mwene Vemuso zitatu. Uriko uravyumva? Ni jewe navuze Vemuso zitatu. Abantu baragira challenge Sat B. Jewe naraguhaye beze Sat B. Beze urayikorerako. Ubu Sat B abantu basubiye kumumenya. Ubu abantu nibazi na Fizo aragira na concert ntitumwumva, nitumenya ngo Fizo yagiye muri concert, nitumenya Fizo yaborewe yagwanye, nitumenya Fizo yagiye muri ibi, nitumenya ngo Fizo ngo ari muri Canada, nitumenya ngo Fizo ari muri ibi. Twebwe turi muri Vemuso zitatu. Sat B, turiza mzuka. Dada wa taifa kubia ati turiza mzuka. Sat B, tusikirizane. Vemuso zitatu wakoresheje ni brand ya Nerinat. Jewe abantu bose kuri TikTok yari Nerinat. Sinzi ko muvyumva. Mujini nyota, Imana yaraguhaye kuvugwa uravugwa, Imana yaraguhaye kutavugwa nkaba bizombi kujya bajya wironja kabembe Kambale Cynthia mutashobora kuvugwa, ntimushobora kuvugwa. Bajya bose ba Edmo Kenzo bajya bose ntibavugwa, bajya bose ba Orwa TikTok hiyo ntibavugwa. Sasa Sat B waragize Imana iragutera iteka, urakoresha Vemuso yiwanje iraguhezagira. Ubu abantu bose ni Vemuso zitatu bari barakwibagiye. Sasa turiza mzuka. Jewe Nerinat mwene Vemuso, navuze Vemuso sinigera jewe shuha. Last time nari muri arena baravuza Vemuso, mbona abantu bose bariko baramfirira amaso. Ndavuga is not my song. It's not my song. Nirijewe ndumuntu ni ngaho ndicariye ndiko ndarabiriko biraba. Ndiko ndaraba ibintu biriko biraba. Is not my song, my dear. What you need to know is not my song. You need to focus for your drink.
ntimuzosubire kuza murandaba mu kanwa ndiko ndanwa vemuso. N'ubu ndasubiyemwo abantu tuzoza turahurira muri za arena, duhurire no muri Rokroko, duhurire n'ahandi, je nkazoba ndiko ndanwa vemuso yiwanje. Please ntimuze mundaba mu kanwa, ndabihanije mureke kundaba mu kanwa. If you want to greet Nerinat, come undamutse nzokuramutsa. Ibintu vyo kurabana mu kanwa muri mu bubare mu bihagarike, ndababariye. Ndasubiyemwo ibintu vyo kurabana mu kanwa mu kabare mu bihagarike. Iyo mugiye mu kabare hiyo munwe icupa ziwanyu, uri kunwa brarudi, uri kunwa saporo, uri kunwa amazi, uri kunwa ifana. Please kurabana mu kanwa tubihagarike. Ndabaye content yo kuri TikTok. Hagarika kurabana mu kanwa. Ibintu vyo kurabana mu kanwa, umuntu aricaye ariko anywa icupa ryiwe. Uno munsi umuntu ariko anywa icupa ryiwe, muriko muramuraba mu kanwa. Hagarika kurabana mu kanwa. C'est quoi ça? Jewe nasohotse ndiko nywa inzoga yiwanje, wowe uri ngaho uri kurandaba mu kanwa. What is this? My dear, what is the life we live? We need to mind our own business, our own chupa. You need to focus to your chupas. You need to focus to your chupas. You don't need to focus to our mouth. My dear, no. Nushobora hagarika kurabana mu kanwa. Why jongiye mu kabare ngiye kunwa nisororeye ntwa amahera yiwanje muri ngaho muri Why? Iyo ngeso muyihagarike, turi muri 2025. Hagarika kurabana mu kanwa mugiye mu bubare. No, je naravuze ati cibona abantu bose ndakukunda. Narasekwaza. Ni sawa. C'est quoi ça? No! Ibintu vyo kurabana mu kanwa mu bihagarike. Ndasubiyemo kino kintu ngira ndakivuge. Hagarika kurabana mu kanwa. Umuntu anywa icupa ryiwe arinwe neza rimumanuke neza. Muravyumva? None wewe wagiye mu kabare uri kibagwaye akazi ko kurabana abantu mu kanwa. Ngujya ngo anywa amacupa ngo yongo raba ngo barahejeje zirya cupa ngo wabonye ngo banyoye ngo izi cupa ngo none ngo ujya mudugaza kumutwara gute ngo wabonye ingene honyene yanywanwa ngo guma gotomera ngo naruhuka birakuraba birakuraba wewe umuntu anywa icupa ryiwe birakuraba umuntu ari imborerwa ubimuhore aha kwisi dufise impano zitandukanye wewe umuntu yararonse impano yo kubimborerwa mureke dewe partage nibikuraba mind your business nuhari ngabwira uraba abantu umuntu ivyo yanyoye nguyu ni mborerwa sawa twe twatoranijwe hari abatoranijwe kuba abamaraya hari abatoranijwe kuba abahabara b'abantu iranse iravuye uravyumva hari abatoranijwe kuba abahabara b'abantu hari abatoranijwe kuzopfa bangara hari abatoranijwe kuba bamayibobo hari abatoranijwe kuba ibisuma byo kwiba hari abakobwa batoranijwe kwiba kuba ibisuma hari abakobwa batoranijwe kuza bari parfum amaparufe y'abagenzi babo hari abakobwa hari abakobwa bajejwe kumviriza deodora abagenzi babo bisize bagaca bagenda kuyigura wisize deodori yahe nawe agaca agenda kuyigura uramota neza hari abakobwa akenera guti ari abakobwa bazopfa Imana yatoranije kupfa batiza impuzu z'abantu z'abagenzi babo hari abakobwa
batoranijwe kwama bagenda biba amakareso y'abantu, hari abakobwa batoranijwe kuvumba amashisha, hari abakobwa batoranije kuvumba imivinyu y'abantu. Byose ni impano y'Imana yaduhaye. Isi onjure théâtre. Nyamba umuntu agiye mu kabare hagarika kurabana mu kanwa. Jewe ndiko ndababwira moja yamo hagarika YouTube yuguruye andika Gladys Burundi. Impano ni nyinshi. Hari abantu bafite impano yo gusakuza nka Nerinati. Jewe impano yanje ndasakuza nukuri. Ico kintu Imana yarakimpaye ndasakuza. Ndasakuza. Rero ikintu twewe ngaha twaragiye mu bintu byinshi, baratwivye amakareso, baratwivye ibi, baratwivye ibi, baratugiriye ibi, ariko byose ntitubivuga. Rero ikintu gihari jewe navuze ati abantu muja mu kabare, muja mu bare butandukanye, hagarika kurabana mu kanwa. Umuntu ariko arinwera icupa giwe arinwe neza, muteke kumuraba mu kanwa. My dear, nuko bimeze. Ndasubiyemwo, hagarika kuraba. Jewe mumbonye ngiye muri bar, hagarika kundaba. Sinkeneye ko mundaba mu kanwa. Mbatiko ndinwera ve muso yanje, muhagarike kundaba mu kanwa. Umuntu yaratoranije kuba imborerwa, mumureka bimborerwa. Umuntu yaratoranije kuba cha usiku gusoba kwisoba ko mu gitanda, mumureke. Areba abakobwa ngabashikana na za 30 40 bisobako. Umuntu yaratoranijwe kwama ariko atwara amasakame y'abantu abatwaza kugira ngo nkicupa mumureke. S'il vous plaît, abantu itabi Imana yarabatoranije baguma banywa itabi, abantu ibiki. S'il vous plaît, s'il vous plaît, muhagarike kurabana mu kanwa. Sawa, twagiye. Duhagarike kurabana mu kanwa. Umuntu namwicupa giwe duriye mu kabare, mureke kurabana mu kanwa. Manjara bikora mwirasenge Mfisagahinda banga. ariko mu buturu ndasubiraho ukagushobora ari ibintu bimwe utashobora kuza kwandika ya music nkayo birinze mva Kobla bamuha ikiganiro kuri Akeza agenda umunsi ntariyo canke nyene ariko no Kobla bamuhaye wait let me show something canke nyene ariko no murabi bisuko rabiki kino gisuko kwa Kobla, murabi cyo gisuko. Kobla uyu muririmvyi w'umurundi agira rap. Kobla igisuko nk'ico, my dear, igisuko nk'ico uje kuri platform kuri akeza.net uje ufise igisuko nk'ico. None Patrick wogirisha Akeza kino kiganiro open mic Patrick wogirisha open mic Patrick, why uha ibiganiro abantu bafise ibisuko nk'ibi? Je namandiko ndavuga iravuyemo ariko noze sharing iravuyemo ntiyagize cubira. Wani ufise mbona ufise connection de active ya mega na active yirabishire uyicomeke. Wa ico gisuko seriously sometimes je ndiko ndavuga muvuga ngo Nerinateo gafise inzigo karinjira abaririmbyi my dear. Igisuko nk'ico gisuko murabe nararongowe ngo cyo gituma mutariko murambona. Biraboneka kuri umumama waravyibushe n'amatama uratubwira ko wonsa igisuko nk'ico uraje nyene ngo ndagiye kuri ekra za Akeza.net. Sometimes Akeza barakwiye kuri abantu baza kuri ekra n'ibisuko bafise. Wa uzi yuko kuzara igisuko nk'ico my dear. Achoo. N'amasinezi taciye amfata. Abarimvyi biwaje. Cyo gisuko iyo fuma basusukurura ukaza wasukuruye
ho uri kuraza ngaho n'igisuko nk'icyo my dear igisuko nk'icyo seriously ukagenda kunuze n'igisuko nk'icyo my dear daddy. I think Burundians artists are very crazy. Really, I don't understand what kind of game we are. This is entertainment. Huh? Entertainment. What we need to do. Show you. Huh? Twereke, tuoneshe mwonekano. Twereke ubonetse uje. Urukura tuzanira ibisuko bimeze gutyo kuri ekra. Ugacuzanga uje kutuha bishasha Cobra. Genda uhindura ibisuko. And then you will come back usa neza usi wahora ku mugabo is not our business. Nyamba wahora ku mugabo is not our business. Nidukeneye kumenya ivyo wahoramwo, nidukeneye kumenya umugabo ngene mwari mubanye ko yakwima amahera yo gusukisha ko yagira iki is not our business. What we need muze ibaze ngo ngaha ngo nguragiye ngo nguraronsa abastar ukatangura kubereka international artist uri kurabereka ngo n'umustar wiwacu ngo raba interview yanje nagize wewe wagize interview n'igisuko nk'ico cyamaze kuzana intuze cyamaze kuvyara mu mbavu kikavyara umenga na amateke n'ibigoti vy'imyumbati nivyo bivyara mu mbavu gutyo igisuko cyawe kiravye kirasaba pardon kiravuga kiti I'm sorry pardon, je suis pardon, ndarushe kireba kiravyara mu mbavu umengania na mashugwe ya maperoke amwe ameze nk'ibitoki igitoki nico kivyara mu mbavu gutya igisuko cyawe cyarahevye kiravyara mu mbavu. I don't understand. Ifumbire no ifani ifumbire mwene amavyi baza kuvidura bo muri September. Turabandana. We yireke gusa ni connection igenda igasubira ikagaruka. Levanto. Video ndiko ndarondera connect ndega ko active jama inte kweli connection byo bisigaye bishisha harimo connection.
muzoca mugenda muvuge ngo neri nate ngo umwana mubi ngo neri nate ngo aratwararaza neri nate yagize ibi neri nate patata qu'est-ce que vous bakubwiye vayo nitugukeneye na bakubwiye ko batagukeneye ntibagukeneye abanyamuyinga baramwirukanye kuri stage kuri stage baramwirukanye umone ya frère imuyinga baravuga yuko ntibagukeneye is the same thing ya muri Igitega muri Mystique naho nyene Igitega muri Mystique baramwirukanye baravuga yuko ntibamukeneye is the same thing like Masterland muri Runtown DJs Explosive Night. Masterland yaragiye kuri stage araririmba aravuga baguma bamuraba gutya ntibamuzi my dear warazimye umuntu ba warazimye ntabwo ari fiancé Evelyn nawe bari fiancé wiwawe birakenewe ko wowe uza kutwereka ngo muri kumwe muri hotel ngo ndi kumwe na naka ngo mwando ndemurabura iyo ndero ni nyabaka baririmbyi basike bafise yo kuza batwereka n'ivyo byose bariye n'ivyo bafise n'ivyo bagiziki amudukurira inuzezanyu ngaho so saga zanyu nazo dukeneye twe nazo dukeneye mudukurire ngaho mutuzanira musubira mutuzanira ntidukeneye ngenda bereke namuzingene nsubire kandi ndabereke wibuke Cici sinzi ko mwese mumuzi Cici wamo sinzi ko nomwita umugabo cyangwa umugore singene kuvuga ikintu kitarisho wa mudemo wo muri Canada wa undi wo muri Amerika sinzi nyimba ari umugabo sinzi nyimba ari mu sinzi nyimba ari umugore singene kuvuga nabi nari nati yaramuhaye ibyiyo kuri live yaje mwese marabonye live nari nati yaramuhaye ibyiwe ko kandi mu minsi yahera bitanangwa na basista wana ba brother wana basista nababwiye kugira umugenzi avuga nabi abandi bantu akamari karavuga abandi bantu murabe n'igisuko ciwe umugenzi wiwe umwumviriza gatetwa umusutena canke muvugana nyene nabo bantu bashira hasi ni kubambika ibara no kubakoza isoni ntuze wibagire yuko nawe arindiriye wewe kugira ngo nawe agushire wewe w'igisuko nk'icyo kigeze hariya byose byawe arindiriye enclaquement de doigts kugira ngo agushire hanze yaba akarorero kucicina ntuze na Nerinate onda byumva birengana binca mu matwi ariko wari kubireka bikarengana baravugana ugakura amajuru yawe nk'amatako y'imvubu ukareka sekosa sigana inyama sawa bisigura ngo wowe nkande wewe umugenzi akamayirwa wewe nabi wewe ubu rero abantu bose from nowhere baza kuri TikTok for Nerinate ubandanye ubuzima bwawe kuko nawe arindiriye gato gusa wewe utanga impanuro nkande yo kuvuga Nerinate wewe who is I don't understand the coach of from Cici sinzi ko mwese mumuzi Cici wamo the coach from who singene kuvuga ikintu kitarisho wa mudemo wo muri Canada wa undi wo muri Amerika sinzi nyimba ari umugabo sinzi nyimba ari mu sinzi nyimba ari umugore singene kuvuga nabi nari nati yaramuhaye ibyiyo kuri live yaje mwese marabonye live nari nati yaramuhaye ibyiwe ko kandi mu minsi yahera bitanangwa na basista wana ba brother wana basista nababwiye kugira umugenzi avuga nabi abandi bantu akamari karavuga abandi bantu nabi wewe ukagumura umugenzi wiwe umwumviriza gatetwa umusutena wewe ninde yagutumye muvugana nyene nabo bantu ninde yagutumye wewe kama wumva constamment avuga abandi bantu nabi muri kumwe you ninde yaguhaye ijambo wewe uwe ninde yaguhaye ijambo TikTok kwiki murabaye uwaye wewe
ninde yaguhaye ijambo n'iminwa yawe nkiyi umenga n'amasafuriya y'abarega hari yakavimvira wewe n'amazuru nk'amatako y'ikiboko y'imvubu washizemwo filter remove filter tukurabe wewe wasirimutse usigaye wabonye yuko washize ko intoboro ku matwi wawe wambara amahereni 3 4 ukibona yuko wasirimutse kuri TikTok wowe nibisuko ibisuko vyawe wewe umugabo wowe akuyo kuryama ku ruhande n'ivyo bisuko vya my dear mind your fucking business genda uje muri saro usuka ivyo bisuko vyawe where are you from? I don't understand, my dear. I don't understand this kind of TikTok. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Seriously. Jesus. How umuntu nkawe from nowhere woni uri kuraza utanga impanuro ngo bareke kukonera inate nanana mwabonye ngo inku I don't no how umuntu nkawe sinzi ngene wagiye hanze sinzi ko waciye muri Serbia kuko abantu bagiye hanze bagiye muri Europe baciye muri Serbia nibo bafise amanyama nibo bafise ubusirimu burenze nibo basirimutse saa 6 nibo bashaka kwigisha abantu kubaho nibo bashaka kwigisha abantu ko bitwara sinzi top from nowhere nako kabine kawe kitwarete ngo nakanwa kawe uri kuraza ngaho nibisuko bikumaze ko imyaka 5 kuva uva mu Burundi 2020 Serbia yuguruye uri ngiyo muri Europe apana Europe yubu wo uri muri Europe village in the village my dear wow uburero umuntu wese kuri TikTok ni Nerinate ngo Nerinate uri kuratanga impanuro ninde yagwaye savye impanuro wewe ninde yagusavye impanuro wewe kumachafu weye namafuzi kichwani weye ufise deshe umutwe wawe genda ukate izo myuzi wasutse nta muntu muri Europe usuka inyuzi muri Europe nkande inyuzi nizo gusuka abana wewe uza gusuka inyuzi nkande wewe inyuzi nizo gusuka abana wewe uvuye kwanza wewe witwa nde ngo coach waye ukocinga umupira ukocinga basket ukocinga volleyball ukocinga iki mafuzi Nerinate jewe uja kabenga kambale wironja jewe tuzinaniye hehe hari umuntu nigeze mbwira kuri TikTok jewe amvugire ninde nabwiye kuri TikTok jewe amvugire hari umuntu nigeze nsaba jewe kuri TikTok nasohoye decret ryari y'abantu jewe bamvugira kuri TikTok jewe hari umuntu nigeze mvugira abantu bose promotinga na Bicrobra yosohoka yoza kuvuga ngo neritwara abagenzi kuva ryari jewe abagenzi banje nza kubababwira jewe ngo ngendana na akamishenzi mitubu wewe from Kavimvira wewe ubisuko vyama nta muntu muri 2025 agishiramo inyuzi mu mutwe umuntu kuza kuri rezo sociaux umuntu gushiramwo wig shiramwo wig tukubone genda muri salori hamahera suka sokoza neza apana kuza muza gushiramwo ayo manuzeye yintuzeye ayo mama izo nyuzi ngaha nabana batagisuka nta mwana ngaha bagisuka inyuzi yes reka ndamuvumishe ntacu numuhimbirikazi nuzosubire jewe nuzosubire kwaduka mwicomora mugacomo kumenga mubaye diare verbale nk'abantu bagwaye mu nda bariko barahitwa mugaca muza muriko murivugisha ivyo mwivugisha I don't want
Go mind your fucking business. Go mind your mutwe wawe wagiye gushingayo ishirahamwe ryo gusya ubududu na za kambaranga. Uwo mutwe wawe bandanye wusyamwo warashinzeyo inuze imashini yo gusya za kambaranga, yo gusya ibigori, yo gusya ubumera, yo gusya masaka, yo gusya uburo, yo gusya ingano. Genda ukuremwo ikivunde muri ivyo bisuko vyawe wavunditse unyururuke. Unyururuke. Ivyo bisuko vyanyu bibananira gutwara muri saro nkuko umenga mwagiye muvuga ngo mugiye muri za Europe zahehe ugasanga menga mugiye mu bukene. Sinkeneye. Murondera impapuro mubeho, mureke kwama misi yose uko muvyutse neri nati, uko muvyutse neri nati. Bandanye usya ubududu muri iyo ntuze mwizo kambaranga zo z'imakamba zimukiye hiyo umutwe wawe. Sinkeneye. Vundika uvundike imirima y'imiceri mu mutwe wawe. Sinkeneye jewe. Wewe uvuye wewe uza wowe kumvuga jewe. Uvuye wewe ni minwa nk'ubwinjiriro bw'igituba c'imvubu. Mashura kwa misi yose mama muri kumuragira. Genda hiyo yo minwa yawe uyinjize mu gituba c'imvubu, umurira induru ngaho, uzanga uwizanisha ngaho uri kura uhanura nde wewe. Wewe nuwo kura amatako yawe akaraba hagati wewe uwoko n'inzya utamwa. Urinda ugira amama ntuzengaho, urinda ugira ubududu mu mutwe, ugira izina yo gusya ubududu ngaho mu mutwe wawe wavunditse umenga ni cya kirobeke bavundika mu ngunguru z'amazi kikamara y'imisi kikavayo cera. Wowe waravunditse uravundika urasubira. Genda hiyo. Apana. Babikikunuka. Wemureka jisi nkeneye ubuyuwaye bwo kuri TikTok. Sinkeneye jane marre. Sinshaka jewe abantu bo kuri TikTok. Misi yose mwa muri ko murashaka kuvyuka uko muvyutse kose neri nate. C'est quoi ça? I don't want. I'm very tired with this bullshit. Wewe wundi nawe noyo. No musinda bazira. Undi nawe nuyo uyo nawe kuri TikTok. Twumvikane. Sinkeneye kuri TikTok. Twumvikane. Undi nawe nuyo. Genda mwubaka ingo zabananiye murekane na neri nati. Abakecuru bazima mufise abuzukuru n'abuzukuruza, mufise abana bakuze, muriko muraza kuri TikTok mushaka abantu bo kubapfubura arinye. Twumvikane. Sinkeneye. I don't want. Wara telefonye ushaka ngo tuvugane ngo bihere. Ndiko ndakubarira sinkeneye abantu kuri TikTok. Munyururuke sinkeneye. Wewe kuva 2000 ngama wagiye mari muri Canada za 2009 ugenda umugabo murajana muragira ikinyamba mwaraje maragiziki. Sishaka kubigarukamwe kuko ufise reputation mbi cyane. Sinkeneye. Gowe ntande rufise wama uri ku live TikTok wa muri kuravuga igihugu nabi wa muri kumwe n'abandi ryari waricomoye uza muri dossier mutazi. S'il vous plaît, mind your menopause. Mind your menopause. Please, I beg you. Yes, mind your menopause.
pause s'il vous plaît please twumvikane mwarananiwe kubaka ingo zanyu mwarananiwe kurera abana banyu muravyumva twumvikane sinkeneye abantu bose muveyo muva mwarushe n'ubuzima mwamufise amastress mu mutwe mwarabuze n'abababira babende hiyo mwama muriko murashaka kuja kuri TikTok mwigirisha muri aba best women mushaka gusubujene bubapfuburarinye sinkeneye twumvikane mind your menopause ashire twumvikane dramatagiziki umveko nawe dramatagiziki mvuze bike tuzosubira no si bullshit ngira meze live cenitekani simba nkeneye misi yose misi yose nerinat misi yose mwese oya twumvikana sishaka mind your menopause you queen mind your menopause seriously I don't want to. You know, Edmo. Hi Edmo, how are you? Edmo, how are you my dear? Mufutu unakuuma, mufutu mechoka, mufutu wako, unasikia nini mkundu wako? Mkundu wako, na usikia mwa nini my dear? Even tomorrow, please. Nuzoze winjira mu bintu utazi uzohora usubira iyo waruri and mind your muzunguzi please wewe uyo mukunduzi wawe waraguhaye shima Imana ureke kwama uri kurashaka kwigira umuntu muhata you are nothing, you are not even a star, you are not even a celebrity, no one knows you my dear. I posted you on my Instagram. You know how many likes you get. Your post is this picture. I posted this picture. You know how likes you get? No, you don't know. Because why? Because I blocked you and you don't have any access to come to see what I posted. You understand? You know how comment you get it on your post. I think it's not too much. It's not too much, but too much comments. Is that you want to know you're nothing. No one knows you. You are nothing. Even on TikTok, blah, 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 you are nothing. Okay? Go mind your mukundus and go buy IC and put in your loom to make you feel good in your mukundos. Good Father, who are you? You are nothing. Who are you? Kwinjira mu bitabaraba misi yose wewe ugenda wewe nta musi ushobora wo kugenda neza wewe nta musi ushobora kugenda neza ntushobora no guhagarara neza wewe ntushobora guhagarara neza wewe uhagarara gucya ntashobora my dear ntashobora guhagarara neza
ntibishoboka nashobora guhagarara neza ahagarara ngo kwicara yicara ngo kubera iki you know why wicara uko udashobora guhagarara neza kubera ko umukundu wawe urakubaba wama misi yose ukeneye akantu kaguha umuyaga mu mukundu wawe mufutu indani ntushobora guhagarara neza nico gituma wowe Edmo Kings of Pampers utambara jeans kuko yaba wambara jeans tuba tubibona ntushobora kwambara jeans wambara tujya tupepeya tujya tukabutura tuguha umuyaga kubera tugupepeye indani umukunduzi wawe kubera iki iyo mukunduzi unawashwa my dear today kuri TikTok navuze ati imagine twebwe iyo dufashwe na constipation ngira meze live imagine dufasha amatara ntacika amatara gacika live tuzakuba duhejeje imagine wowe twebwe dufashwe na constipation twebwe turagirane turagenda muri toilette tukicara kubera constipation imagine tukikana ugahamagara abamarayika bakibose ugahamagara bamwiranda Yosefu ukagira iki ukabura kw'amavyagaru aza ukabura kw'amavyaza ugasubira ukagira katiro gasubira ukabura abavyikwaza ariko ayo mavyi iyo yaza aza kuzana n'amaraso kubera kubabara ko urwaye constipation wabaza abasatara muri toilette uri kurikarira urakarira abavyi yasikuza ugaca wikarira abavyi agacazana n'amaraso agacaza agutabuye mu mufutu waheza kunyugagira ukayuka wasubirukaya ugasanga abavyaranje rero warushe umutima uhaswa kuvamo kubera kwikanira ugasanga ugize abavyaranje merci Seigneur merci Seigneur urakoze agazana n'amaraso namwe yafatwa na constipation je namaze gufatwa na nimugirize nimugire ivyo wikawushe constipation irababaza wavayo ucutambuka guca muri constipation ucutambuka ngo ugenda utambuka guca muri uvuye muri toilette constipation genda Bacishika chawichara laga bachawichara oshwaje ugashifata kantu ugaca wipepea urumva bamwe kubera bumvise ko constipation ibabaza bagaca bagenda kwitera umwino ugashikenda kwitera umwino my dear ibaza abantu bagwaye constipation bamera guca wewe bafata ururungana guca bakavyigura indani today tomorrow mu mukundu after tomorrow igecho mate midi soir la nasubira wewe ibaze ijya bangaro yinjiyemo indani neza misi yose my dear utawashwa aya ribaza babwire ngo bijya bintu muze muba Bibiliya ivuga yuko bijya bintu atari sawa ibirazi igituma muze muba Bibiliya rero tueshimiane
kila mtu ajue side yake, guma muri monde yiwawe ubandanye ubwo buzima. Jewe sindakwinjirira, ariko next time please ntiwinjire mu bintu utazi, ntiwinjire mu bintu utazi. Mubireke ibintu, mubireke bimere gucyo, tubibemwo, dusubire tubibemwo, ntuje mu bintu utazi. I'm telling you the truth. Sije nzobona kuwa mbere ndaguze telefone yindi vraiment. Nzobona ndaguze telefone yindi kuwa mbere. Vera. Byose by'amastress, ibyo sabiragiri. Na mugore muzungu yigeze, Jones ko yigeze umugore. Okay. And today tugende kuraba, ejo turafise space kuri X, kuri Twitter niyo munsi tuzogira close yi dossier. Tuzogira space kuri Twitter. Abantu bakoresha Twitter karibejo mpavandana postinze ino cover y'aba bantu. I need to show them that I'm the queen of bears, I'm the best influencer mu Burundi. Nico gituma shaka kubereka yuko bano bantu bagiye gukina ahata kogwako. Ugeze yaho jewe ushika ino space nari nanayiretse, nari nanase kubitwara kuri Twitter, but ugeze jewe kuntuka kuri papa wanje, mama wanje. My dear, don't touch my family. Aposas. Don't touch my family. Ugeze gutusha wewe nyene wewe Cynthia Kabenga Kambale Kabenga Wilonja Kavimvila, wewe nyene wantutse jewe Hakizimana ejo, wantutse ngo papa wanje niki, uravuga ngo ikumama mama wanje, jewe Hakizimana Neri Nadia bavyaye nkagira influence yo kuvuga ikintu mu Burundi, jewe nkavugira abandi bajene. Wewe ngira ndakwereke yuko nejo wundi ntuzofine n'abantu bakoresha social media, ntuzofine mufine kuri zo TikTok zanyu, finira kuri zo TikTok zanyu, apana kuza gufinira kuri Neri Nat, queen of bears. Yes, I don't care. Jo uje kuri Neri Nat umuvuga ivyo ushaka, it's fine. Don't touch my husband, don't touch my family, don't touch inshuti zanje, don't touch abagenzi banje. Ejo nzoja kuri Twitter ndakwereke yuko with your American passport you can't enter in Burundi. Wewe ntuzinjira mu Burundi, kezinjira mu Burundi inzego z'umutekano, inzego z'igihugu zizogufata. Abarundi kazi bagize ubukwe bifuza gutaha i Burundi, leta izocimera guca, izovuga uti bande bashaka gutaha. Abo bagize mariage baracafuza igihugu, niyo bashaka kugirane, niyo bashaka kugutaha mu Burundi. Neri, this is hey my dear, Uburundi subwi wanje. Yes, Uburundi subwi wanje, Uburundi subwi wanje nivyo mugabo. Turafise natwe influence dushobora gukoresha. Genda murabe abandi mu bindi bihugu, genda murabe muri TZ, genda murabe influence abantu bo ku marezo sociaux bafise. Even no gatwe turafise influence, turashobora kuvuga ati, turashobora kuvuga tucyuca, tukavuga tuti ibi bintu, tukagira ama space kuri Twitter, tukavuga tuti leta turayisavye ibi, leta ikabikora, tubigize kuri Twitter. Wewe uri kuravuga gucyo, wewe waragiye ngaho uranyambika ibara Uburundi, umuntu asubira avuge ngo Burundi subwi wanje ndamubloke ninde.
Uburundi okay Uburundi sigwawe sawa reka ndakubloke nakare naringira meze live nta block abantu reka ndakubloke hama ucugenda ubisabire ku yandi ma platform yuko Uburundi atari gwanje ya subira hagira ubundi avuga muvuge kandi ndababloke vuga ndababloke muvuge ndababloke. Yes, I have husband. What do you think? I don't have a husband. What do you think? Yarabananiye reka rero jewe ndamuhe igihugu kimukosore neza kizomukosore neza atahe mu Burundi igihugu kizomukosora neza canke agume mu mahanga ngo ndushobora kumuza kuza mu Burundi guguwe. My dear, you are from Kavimvira, you are not even Burundian, you are from Kavimvira. You twerekana ama ex y'abavyeyi biwacu wewe you are from Kavimvira. You don't have even ngo office ex yo mu Burundi wewe nturi umurundi. Giyo ejo tuzogira space inge tuandanye sha abiye kabandi niba bashitse nkasika inyuma y'utari paramura arada kujaza ukirofanye ariko ikintu cyari yumvira umugore w'abandi umuhimbiri ahubwo gato sawa nawe merci reka tureka nagufashe kuri ivyo ategerezwa na mbloke hose kuko urumva birababaje kumva ngo natumye na reka tubloke uno muninja aca ndondera ngo namwihenze yambaye yarayereka abandi bantu ubaho abandi bantu bari ndamublotse nawe Sisi umusazi jewe nta muntu nigera nika ku bavyeyi biwe ndakubwiye cicinagira ubwenge reka ndayikurungikira ubunyene ko turavugana iri gushira ushobora kwaduka kuvuga ngo umugore w'umuntu ngiye nawe nyene reka ndayimurungikira tambire ngiyo yirabe ubunyene neraga yiri yuguru Linda yirabe Iyo yagiye areka ni zina y'Imana mbura abana biwandifote ndababure n'abazibana batatuye rinazi ndababure ni ifoto nyene kandi urazi wari wambwiye sinawe nuwuzi nivyo nzina kugira ntawo kuvuga yo foto ndayibonye ndayimenya kandi urumva ni naje ndaguhaye nuzeye Nuyimpaye nzi kuko naramubwiye ari jewe amazina yiwe na posta mwavyumvise yuko Wilonja Kambale Kabenga Cynthia ariwe yatangiye kugenda yerekana cafuza urya mupfasoni agenda vyereka abantu kugeza aho bishikira murundi kazi and then murundi kazi acaragira atangura kumupirikisha amubeshera urya mupfasoni kuburyo murundi kazi niwe yaciye ndondera amaze kundondera hako ujya mu Wilonja Kambale Kabenga yasima yuko afisa makosa acaza kunyatakisha jewe agenda kunyararaza ngo ndi umwana mubi bajya bakenzo binjira mu bintu bajya baedimo binjira mu bintu batazi baza kunyararaza ibintu vyinshi kandi ibintu byose ari ujya Wilonja Kambale Kabenga Cynthia yabisohoye nico gituma jewe nashatse kwerekana ukuri ndabereke yuko ujya mufasoni baramubesheye cyane ahubwo barakwiye kumusaba ikigongwe kuko murumva ko murundi kazavuga yuko ujya Kambale Kabenga Chilombo Kambale Kabenga Wilonja Cynthia Chichi pa chapati pindua ujya wowe sina chapati pindua kuko ujya ashaje atumvise yuko bangalo inga imeze mu mubiri wiwe ntibigeze bamukorera ko na mugabo numwe yamwuriye nazi ingene bimeze kubera ko umutwe we yamaze kwishiramwo ko ari umugabo okay c'est pas énorme sindamwagarara ko kuko nababwiye yuko ino affaire tuzoyiclosinga ejo ku munsi wa Mungu muri space tuzokora
mu bisanzwe mwavyumvise ko madame ujya mugore babana murundi kazi ariko aravuga yuko neza na neza yagiye gucafuza umufasoni w'abandi aho agaruka agasaba ikigongwe kuvyo bakoze vyose kujya mudame ko bamwararaje baramubeshera muriko muravyumva yuko ubu mukino wahindukiye umukino rero jewe ntimwame mukina na jewe mwabe mukina n'abandi mureke kuza mukina nk'abantu nka Nerinat ejo mwaravyumvise twaravugije ama audio y'amajwi wahoze ari umugabo wa murundi kazi ariko aravuga ukuri kose kuvyerekeye bano bantu ko bazinanye kuva mu Burundi kandi yuko ari abana babi cyane bakora ibintu bitabaho cyane nico gituma ndababwiye yuko jewe bino bintu narabaretse baravuga ivyo bashaka baranyandagaza ngo neri n'agashano ngo neri n'akarozi ngo kameze nabi ngo kandagaje umugenzi wako ariko ibintu byose vyagiye gusohora bano bantu cicinwe murundi kazi murarushe muzopfa mwangara mwifuza abagabo mutabaronka reka mwumvirize neza ndabareke mwumvirize komisa tuze guca tugaruka abiyeka abandi niba arashitse nkasika inyuma y'uko ari paramura ariko aradahuzaho kirofanye ariko ari ikintu cyari yiyumvira umugore w'abandi yikinisha yiyumvira umugore w'abandi sawa nawe merci reka tureke umuntu agufashe kuri ivyo ategerezwa na mbloke hose kuko urumva birababaje kumva ngo watumye na kandi urumva abandi yambaye yarayereka abandi bantu ubaho abandi bantu bariko bavuga Jisindi umusazi kugira ngo jewe mvuge iki kandi yari yambaye indi mpuzu nyene Yesu wa ndakubwiye neza aravuga ko ari umugore wiwe ndakubwiye cici nagira ubwenge reka ndayikurungikira ubunyene tuko turavugana iri gushira ushobora kwaduka kuvuga ngo umugore w'umuntu ngiye nawe nyene reka ndayimurungikira baby mama kushira amaso nawe ntukinjire turakubroka nawe ugende hariya ndayira ariko aravuga nyene cici iyo niyo yagiye areka n'izina ry'Imana mbura abana biwandifote ndababure n'abazibana batatu Nerinat ndababure ni ifoto nyene cyo kuraranya n'abantu Yarisira kandi wari wambwiye nawe umuzi n'ivyo nzina kugira ntawo kuvuga yo foto ndayibonye ndayimenya kandi urumva ni naje ndaguhaye nuzeye Uyimpaye ntabandi kuko naramubwiye ari jewe amazina yiwe mbona posta ngo ntaje kuri social media ndambwiye wewe n'ifoto yiwe jewe ndakwereka ifoto wewe ari kurerekana impande abagabo bashika batanu na wagatandatu hamutumbwira Nerinat jewe ko noreka kubaba umuntu navuzwe isi yose Nerinat ngavuzwe isi yose azijengira ndagufasha yesu ugomba kufata umuntu wasanzwe kuba ariko arishira mu kiringo kitari kimwe yarize my god yes wabamba umubwire umudamu umubwire tubabarire baby mama umugabo wiwahe baby mama ndakubloka umugabo wahe waramuhaye wowe inzara bibondo wewe waramuhaye inzara bibondo ujya ko ari umugore w'abandi sivyo mugaje sinogurindira umuntu anje azi mugabo je kubona narabivuze ku mpamvu ya cici kandi twarabipfuye atambwira ngo nabimubari twabimubari wayi utamubariye kugira ngo tumugane basi turi bangana turi batatu voilà kweki atavuga atambwira ngo mugire indero shango bawiyubaha nambara cici ngamo mana yanje yes bawiyubaha wayi jewe niyubaha jewe ngo mugire indero wiyubahe we ko yagiye akaje kubiteranya ko ngo je navuga nuko natsinda nabivuze nuko nzi yuko yabimubwiye nashaka kwiyeza kuri sivyo
urashaka kwiyeza kuri we mugabo ibintu byose niwe ariko arabikora ayirumva umugozi ngo araza akamara ibintu akabwira ivyo ni Cici nawe aragira nabi oya vrema yitwa n'ibikenda ko ndakubwira ngo bazogenda ngo Zanzibar ngo bazogenda he umugabo wawe ariko kugira ngo abantu asanga Cici ni ushumba Cici ni buku ngo tuzagiriki ndamujyane ni ariko sha ni uzogaruka mugabo Cici umuruze Cici final umara umuntu umuduru mu mutwe n'abene n'umupanji zirahitse kwameze gutyo nkarongoza n'uti mugabo ntashaka kuvuisha jewe avuisha gute ndiba umuntu yokomera ko uretse kujya mudamu yokomera gukunda araciye nuko nyene jewe ntiyamenye n'amarangamutima y'umuntu usanga bavuze ibitari bakundana gute barakundana yari mu Sinaguhaye nawe nyene ngenda imuhe ngenda uri umuhimbiri ndamutuke ndamugotse kandi namubwiye nti sindamushaka genda nagende muhimbiri none ko ijya nzu ni si iwanyu mwese uzi kangahe jewe rimwe ati navuzwe isi yose nigura umuhimbiri umuja mura no kubisubiramo mugasubirana n'ibyo nari natesishaka nagenda hariho abandi bagore petete nagenda hariho abandi bagore ashoboye kwerekana atarewa n'abagore bacu kuja kwerekana umugore w'umuntu uno musi iyo bandi muri ba bagore batagira imbere uno musi nahinge wambika ibara umugore w'abahe umugabo muzimu kiroza akaja hagati y'abantu bashika batandatu akaja kuvuga ngo umugore wanjye erega yararya yerekana ifoto y'umuntu mushanzi nyene yaheze yamwarara Josephine erega kabaye bari bafite yari amaze gutangira bavuga ati ngiyi fora arabereka iyi foto nayo kandi urabona ko hamwe handi ubona ifoto ukaja kubona ibintu biri inyuma yiwe sinamubona isura bya neza kuko yari ifite uwundi mugabo yabimuhereje ngo ntabwo umugore wacu Jense ndayiromaka ndavuga nti iyi foto nuronka na ntuze yayiwe y'uyu mugabo nukuri kwimana no imenya ifoto kandi mu mafoto yose afite sishobora kwaduka umudamu kuko ntazi ko Cici ndafunze ni umugabo wanje ndamuzi kuvuga ikintu arashobora kukivuga nabi kandi kitari sibyo nziza ya Sandrina ngira ndabikubaza jewe Cici amaze iminsi ambirikisha kuri ujya mu mama ambirikisha kuri ujya mu mama be nawe bikomeye jewe ndi umudamu nari nazi kandi ndababara afite umutima mugabo nkabifata normale akambwira abiyeka abandi niba arashitse nkasika inyuma yiwe atari paramura ariko aradahuza zaho kirofa nyene ariko ari ikintu cyari yiyumvira umugore w'abandi umuhimbiri sawa nawe merci reka tureke umuntu agufashe kuri ivyo ategerezwa na mbloke hose kuko urumva birababaje kumva ngo watumye kandi urumva abandi yambaye yagiye arayereka abandi bantu ubaho abandi bantu bariko bavuga Sinzi umusazi kugira ngo jewe mvuge iki kandi yari yambaye izi mpuzu nyene Yesu we ndakubwiye neza aravuga ko rukore we ndakubwiye Cici nagira ubwenge reka ndayikurungikira umunyeshuri ko turavugana iri gushira ushobora kwaduka kuvuga ngo umugore w'umuntu ngiye nawe nyene reka ndayimurungikira ambwire ngiyo yirabe nyene neraga yiri yuguru
Ngenda irabe. Iyi Iyo niyo yagiye arerekana. ni izina ry'Imana mbura abana b'iwanjye iyi foto ndabahure n'abazibana batatu nari nazi ndabahure n'iyi foto nyine ntabwo kugaragara abantu kandi urazi wari wambwiye sinawe n'uwuzi n'ivyo kandi nzina kubwira ntawe ufite ubwayo foto ndayibonye ndayimenya kandi urumva ni na jewe ndaguhaye ntuzeye uyimpaye nayo nzi kuko naramubwiye ari jewe nda amazina yiwe mbona posta mbona aje kuri social media ndambwiye wewe n'ifoto yiwe jewe ndakwereka ifoto wewe ari kurerekana impande abantu abagabo bashika batanu na wa gatandatu hamuca umbwira nari natije ko noreka kubabara umuntu navuzwe isi yose nari navuzwe isi yose ndavuga isi yose azije ngira ndagufasha Acho que tudo assim. Ai, Jesus. Turatera ouro. Murazi ikintu mukwiye kumenya nimuze musubire nejo bundi mukaba mushaka gukina na Nerinate muze mubireke kubera ko jewe ndi singe no babwira musubire gukina na jewe nimuze musubire gukina na jewe kuko ndi jewe bino bintu mubona twe tugira kuri social media c'est pas par hasard twe twaratoranijwe kuko hari ibintu tugira tugafasha abantu kubabera abahuza n'ibintu vyinshi narabivuze sinoko manziko ndadodagura ibintu nama ndiko ndakora jewe ariko iyo umuntu ahagurutse ngo ashaka gucafuza Nerinate fais attention parce que ari gihe wibaze kuri kurashaka kuncafuza usanga ahubwo ni wowe wenyene wicafuze personally ubu naho waje kutubesha irakoze uvuze jewe none bariko barankindiraho wavuze jewe uvuze nde so guys ino saga nibaza ko yaheze ariko mu minota mike yangiranje kuri TikTok subire kuri TikTok ko je nta mwanya bise kuja kuri TikTok ngiranje kuri TikTok ino saga tuyiheze hama ejo cyo tuyihereza kuri Twitter tujije kuri Twitter tuzoboca tubandanya ma live wacu mugabo mumenye yuko nzosubira kugira live kuri Instagram antevye cyane kubera ko fisi ibikorwa vyo gukora tuzomara muzosubira kuronka live wanje mu ndwi zibiri kuko mfise ibikorwa nshaka gukora kandi ndiko ndategura urugendo ndafise voyage ndiko ndategura ku mugabane wa Asia ndafise voyage nzojamwo rero mfise kandi no gutegura lancement officiel ya Jardin abanyagitega barabizi barazi yuko ibikorwa turiko turabikora kandi vuba cyane turaheza ibikorwa vyacu vya Jardin yacu nziza cyane yiteka y'icubahiro nico gituma nagira ndabasabe muzotenye gatoya kunyandikira ngo live ni ryari bizongora kubishura
kuko ngiye kumara umwanya utari muto ntagira live mutankurikirana swati ndashobora kuzogirira live igitega ndi gitega muri jardin wanje ariko vyose ndaca ariko ndabitegura canke nzogire live ngarutse nje kwitegurira urugendo hama ikintu nagira mvuge nuko noshimira abantu bose shaka shimira abantu bose bama bari kumwe nanje ariko ama anonymous message tuzobandanya two turayagira abantu bafise ibintu bibazo bitandukanye tuzokwama turiko turabafasha n'ubu ndafise abo ntarishura bambwiye yuko bataye amapasiporo bambwiye yuko bagize ikirafa pasi mwarabonye mu ndwi iheze twaratabarije imiduga umuntu yatwaye umuduga noneho barawubonye umuduga ariko rero rimwe iyo mwadutse ngaho ku ma TikTok mukavugana rinatse nabi mukavuga nabi mukancafuza I don't care because it's not the first time mumvuze nabi, is not the last time, and you are not the first or you are not the last. Hazoza n'abandi bazomvuga nabi, hazoza n'abandi bazomvuga nabi, hazoza abandi bankritike ariko uko muzomkritika niko jewe nzo bandiko ndinjiza 2 million niko nzo wajewe ndiko ndabandanya mvugwa ndabandanya fise influence ariko ndashima Imana mushobora vyose kuko yarampaye novuga ati inshingano iramba kandi na discipline negerezwa kugenderako so nagira ndabashimire nongere kandi ndabamenyesha yuko mwumvise ukuri kuvyari bimaze iminsi biriko biravugwa mwumvise yuko bari bagerageje gucafuza umufasoni w'abandi ejo bo twari kumwe kuri live baba Iraki 8 zirenga twari kuri live ino live misanzwe sinasanse kuyikora ariko nayikoze kubw'abantu bari muri Kigingi Sama Comedy kugira tubumvishe hari ivyo tutabumvishije maso meza yambu hari ivyo tutabumvishije vy'umufasha wiwe ndisho kubigarukako ariko ico mwomenya jewe nahejeje akazi kiwanje nahejeje bari bagerageje gushaka gucafuza umugenzi wiwanje inshuti yiwanje ariko byose vyaheze neza nuko mwamenye ukuri mwamenye yuko ukuri kwari guhari mwumvise yuko namundi kazi ariko arasaba ikigongwe avuga yuko ibintu byose vyakoze urya mugabo mu mugore wiwe parce que sishaka kuvuga ko ari umugabo kuko abagabo twaba turiko turabambura iteka bahawe n'Imana mushobora byose so abakoresha TikTok duhurire kuri TikTok mu minota itarenze 5 nza kwanzi kuri TikTok kandi sinza kugira live irenga 30 minutes kugira cenitegurira kuryama nduhuke kuko ejo mfise appointment kandi ku munsi wa mbere naho mfise ama appointment kandi nzoba ndiko ndategura gusubira mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu bikorwa vyanje vya misi yose ndabashimire cyane rero nongere kandi ndababwira yuko ndabakunda cyane kandi shima ukuntu mwaba muri kumwe nanje mu bihe byose mwa muri ko murasupportinga nikuri Yesu abampezagirire cyane kandi bandanye muri ko muraruranirwa mbandaye mugira umugisha mu byo mukora mbandaye muri ko muragira umugisha mu bushomeri bwanyu mbandaye muri ko muragira umugisha mu bikorwa byanyu mbandaye muri ko muraronka ibibondo abifuza ibibondo abari mu rugo muronka ibibondo muronka ivyo mutanga n'ivyo musigaza mbandaye muri ko murasengeranira mudusengerana twebwe hama na twebwe Imana ibandanye tugirira neza Yesu abahezagire rero mwumve ko ndabakunda cyane shimire n'umufana umwimva mutima adahengeshana kwama ariko arambwira ivyo baba bariko baravuga kuri TikTok hano kuri Instagram ndabashimire cyane kandi nongere nshimira kuko Instagram yacu ku kwezi turabwa n'abantu barenga 2,200,300 baba baje kuraba ivyo tuba twapostize
ku kwezi. Murumva yuko turi ku murindi mwiza cyane. Shimire n'abafana bo kuri page ya WhatsApp aho tugeze ku bihumbi 21 by'abadukurikirana birenga 300 abadukurikirana kuri page yacu ya WhatsApp. Shimire n'abaraba amastati kuko tugeze kuri ibihumbi birenga 3 by'abaraba stati zacu zo kuri WhatsApp. Nongere shimire n'abankurikirana kuri Twitter aho tugeze ku bihumbi 15 by'abadukurikira. Ntibagiye ku muhora wa Facebook naho ntayikoresha cyane, ngenda kamwe shiramwa akantu ca niviraho aho tugeze ku bihumbi 12 by'abadukurikira kuri Facebook. Ni bake kuko je Facebook iyo nshaka nari kuyibrandinga mbageze mu bintu by'ababa ibihumbi 500, ariko sishobora kuja kuri Facebook parce que ndafise hangiro ni haye sinoshobora imbuga zose. Kandi murabona no kuri TikTok dufise abantu baba ibihumbi 20 n'abandi badukurikirana, tukaba twababa ku majeme yababa ibihumbi 100. Muravyumva yuko si biganiro mfise bya misi yose, ni juste zino nsaku zanje, ni juste ubuntu busanzwe, nta bintu vya hatari ngira. Kandi nongere nshimire vyimva umutima Kigingi Sama Comedy. Nibaza yuko ntitwashoboye gushika, nagira ndabasabe mufate ino nuze mvuge, nagira sabe mufate ino message ngira mvuge, ngira nshimire cyane vyimva mutima Kigingi Sama Comedy. ni imwe mu ma event kuva mu mwaka uheze badashobora kureka kuvuga Nerinat. Nta musi numwe Kigingi Sama Comedy umwaka uheze baravuze Nerinat, n'ibindi by'ama comedy by'abahaule baravuze Nerinat. Nubu abafana bambaye ubutumwa bambwiye yuko bavuze Nerinat, bavuze ama content yacu, bavuze shows, bavuze expansive life, bavuze Vemusozi Tattoo, bavuze ibintu vyinshi cyane. Twaba turiko turavuga hano mu nsaku zacu. Tubashimire cyane, dushimire Kigingi Sama Comedy kubona baha ama platform abakomedie batandukanye hama bakatuvuga. Kandi jewe ndi umuntu na promotinze Kigingi Sama Comedy, naragenda yishira kuri platform zanje. Ariko ico mwumva nka jewe Nerinat Queen of Bass, dada wa taifa, dushobora gukora kumva zuko tutashitse ngo menga ndikumvuga amakuru kuyatembe. Yes, naraburimwe bagere ko nabaye menyesha amakuru. Kumva zuko tutashitse kuri Kigingi Sama Comedy, turifuza yuko as Nerinat Queen of Bass, I think sishaka kuvuga ngo naka, turifuza yuko nk'umwe mu bikorera imigambi yabo kandi batari nyuma bateye imbere, turifuza ko tuzoshikiriza aka envelope y'uwacu, kuko twari twashimye kuzohashika tukagura ticket sponsor. Ariko turifuza yuko irya ticket sponsor tutashitse kugira tuhashike, turifuza ko tuzoyitegura tuyishire muri envelope bitarenze ku munsi wa mbere. Rero nyambari ibintu byoshobora gushoboka, shaka ko ku munsi wa mbere nshobora kuzohura na Kigingi ava ko tutegura gusubira mu ntara ya Gitega ku munsi muri yondwi, tukazomushikiriza envelope yacu nka Nerinat Queen of Bass kugira tumushimire cyane ku bikorwa ciza, twongere kandi tumutere intege kuko twebwe twashoboye kuhashika. Ariko abafana barahatubereye, abafana barahashitse, baraduhaye feedback, baratubwira yuko nukuri nagize amakosa kudashika, kuko muri Kigingi Sama Comedy benshi abakomedie benshi baragiye baravuga Nerinat. Ndabashimire Raoul, thank you so much, kandi na felicitation, twumvise yuko wibarutse, usubireyo ntihababa. So guys, thank you so much, ndabakunda. Ubona gute usubiye kuba journaliste ukatuzanira usaho kuri TV? No, ubumenyesha makuru narabuvuyemo, ariko ngumana
nguma ndi professionnel kuko kuvuga makuru ndabishoboye cyane. So guys, tuzosubira muri live izokurikira, ariko nababwiye yuko muzotwihanganira nta mwanya mwinshi dufise. Mwumvise ibikorwa tuko turategura, ndiko ndategura voyage, ndiko ndategura kandi no kugurura icese ibikorwa vyacu vya Capital Garden Park Gitega. Okay, tuje kuri TikTok mu minota 5, tuje kuri TikTok kugira ndangize ngumane namwe kuri TikTok ijya saga tuyikure mu nzira. Ejo tuje tuja kuri Twitter, tuje twika, tuje tubandanya ubuzima. Sawa sawa. Merci cyane. Ngo neri nate usa neza canke nifite uratesa, nukuri sa neza cyane. Nerekanye ibintu ngira, nerekanye ko umubiri wanje po yanje ndayikora neza cyane, kandi ndashima Imana ko nsa neza. Yesu arankunda cyane. Bye rero. Kandi sinibagire kubabwira yuko kuri Le Croco Blaser ex Havana bibaza yuko atagihindutse mu ndwiza barugura club, Le Croco Club bazoyugurura, tuzobamenyesha mu ndwiza. DJ official DJ azohora avuza muri Le Croco Club. Bye rero.